Reka subire ndabahe ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne yanyu ayino yacu ya Isange TV, chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba vyakora amatohoza mu isota bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makunguye kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Ndabahaye mwaramutse rero, abandi nabo ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere bigusubira kubana namwe banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza. Reka romba ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru ahayambaye, amakuru menshi cyane, amakuru na cyane araza agushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Kwigenekerezo rya 28 uyu mwaka, ejo haheze nyene harabaye ibintu biteye ubwoba mu ntara ya Cibitoke, aho rero Nyiramugigima yahitanye abantu itsinzi bashika kuri 27 ndetse n'amabodokari akaba yaraciye akora isanganya nk'uko amakuru aturuka mu Cibitoke abishikiriza. Kuri iri genekerezo rya 27 Nyandagaro y'umwaka, amakuru aturuka mu Cibitoke aravuga ko kuri ubu ngubu umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yishikiye aho iryo bara ryabereye, ariko agashavu ni kose kuko baciye bajanwa ku maziko abaguye muri iryo sanganya ry'iyo Nyiramugigima. Kuri ubu rero umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba ahojeje imiryango yaburiye ababo muri iryo sanganya rya Nyiramugigima ngaha mu ntara ya Cibitoke, nk'uko amakuru duhabwa n'amasoko yacu aturuka ngaho mu Cibitoke abishikiriza. Amakuru rero ahambaye cyane n'amakuru ashavuje kubiriko biravugwa mu ntara ya Cibitoke, ariko natwe turahojeje iyo miryango yabuze ababo baburiye muri iryo sanganya ry'iyo Nyiramugigima nyene, nk'uko bishikirizwa na bamwe mu baburiye ababo muri iyo sanganya. Ejo twari twabariye ko hariko harategurwa inama yo kurabira hamwe uzorongora inama nshingamateka. Kuri ubu rero hariko haribazwa mbega ninde azotahana ikibanza c'umukuru w'inama nshingamateka. Ejo haheze kwigenekerezo rya 28 ukwezi kw'indwi umwaka wa 2025, abashingamateka bavuye mu busuma bari bavuye mu matora yabaye kwigenekerezo rya 25 riheshiye mwaka, barakoranye irya mbere mu ngoro y'amakoraniro mu Kigobe nk'uko twari twabibashikirije. Nk'uko amategeko abitegekanya, iyo nama ya mbere yari irongowe n'umushingamateka arusha imyaka abandi. Umushingamateka Joakimu Barutwanayo w'imyaka 72 wo mu ntara ya Gitega niwe yarongoye ibyo bikorwa. Inama y'ejo yategerezwa kwiga ibibazo bibiri: ica mbere kwemeza amategeko ngenderwako ibizwi nka règlement d'ordre intérieur y'inama nshingamateka, ndetse be no gutora abazoyirongora, umukuru wayo n'ivyegera vyiwe. Abashingamateka bumvikanye gushiraho umugwi komisiyo ubigira impinyanyuro zabo muri règlement d'ordre intérieur yahoraho, baca baragarukira ibikorwa byejo. Iyo nama kandi ntiyashikanye amasaha abiri iba iraheze. Ikibazo kijanye no gutora abatwara inama nshingamateka nticari cikibaye. Kugeza ubu uwahora avuga cyane ko azorongora iyo nama nshingamateka ni General Major Leonidas Ndaruzaniye. Uyu ni umwizigirwa akomeye cyane wa Perezida Evariste Ndayishimiye, yanamubereye umuyobozi mwishikira ajejwe igipolisi mu kiringo c'imyaka 5 muri Kigarama 2024, abisabwe na Perezida Evariste Ndayishimiye. General Major Ndaruzaniye yarisabiye gukukuruka mu gipolisi hanatere hataragera. Igiharuro ca mbere cari ico ko Ndaruzaniye yari gushobora gusubirira Reverien Ndikuriyo ku burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD muri 2025. Ndikuriyo yaravyanse mbere aca afatwa n'indwara itangaje yanamujanye mu bitaro ngaho nyene, aho yamaze indwi zibiri yataye ubwenge ari muri koma mu bitaro mu mahanga. Reverien Ndikuriyo
yaraharokotse aragaruka kurongora umugambwe CNDD-FDD nanubu akaba akiri umunyamabanga w'uyu mugambwe. Muri Ruhuma 2025 General Major Ndaruzaniye yagenwe kurongora intara ya Ngozi mu kurindira amatora yo kuwa gatanu ruheshi y'umwaka yaragiye kumwungururira umuryango wo gutwara inama nshingamateka. Umunsi ashikirizwa icesi kuba buramatari General Major Ndaruzaniye yarafukamye imbere ya Perezida Ndayishimiye, ishengero rikoranye hanyuma Perezida Ndayishimiye aramusengera. Ikimenyetso gikomeye c'imigenderanire iri hagati y'abo bagabo uko ari babiri. Mu nama y'ejo haheze General Major Leonidas Ndaruzaniye yabonetse yavuvye yuzuye umujinya n'umubabaro abariko barerekana ibiriko birahabera muri iyo nama ya mbere baza baramucisha ko bamwerekana aho yicaye. Ntiyaboneka nk'uwiteguriye amabanga ahambaye yemerewe, ahubwo yasa n'uwuriko abiramwo intambara muri we. Ku rundi ruhande habonetse Daniel Geras Ndabirabe akeye atwenga ndetse yahakwa kwifata nk'uko yaba ari kurongora inama nshingamateka. Yaranafashe kandi ijambo atanga intumbero gushiraho komisiyo ija kwiga règlement d'ordre intérieur. Uwarongoye ibikorwa ntiyubahutse no kumuvuga mw'izina. Ishavu n'umujinya ku ruhande rumwe, akamwemwe n'agahemo ku rundi ruhande. Hari kwibazwa ninde azotahana iyo tsinzi. Amasoko yo muri CNDD-FDD avuga ko nk'uko vyagenze kuri yo mu burongozi bw'umugambwe CNDD-FDD na Daniel Geras Ndabirabe yoba yarase kurekura uburongozi bw'inama nshingamateka. Izo ni ingingo zifatirwa mu rwego rw'inararibonye rwa CNDD-FDD Conseil de Sage. Aho naho rero Evariste Ndayishimiye akaba afiseyo amajwi make cane. Geras Ndabirabe yoba yari yaremerewe ko ariwe azoca atwara umugwi CVR inyuma ya Petero Nkurikiye Karaveri Ndayicariye. Ibyo Ndabirabe abona nko kumwigizayo kuko yoca anava muri Conseil de Sage. Perezida Evariste Ndayishimiye nawe aratinya ko Ndikuriyo agumye ku burongozi bw'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD, Ndabirabe akagumana inama nshingamateka, Conseil de Sage ikaguma uko iri, ahubwo na Lieutenant General Gervas Ndirakobuca agahava ayizamwo. Ndayishimiye aratinya ko abo bagabo bazomubuza kwitoza muri 2027. Abo bagabo kandi nabo barazi neza ko ikiringo ca kabiri ca Evariste Ndayishimiye kizoba ico kubahamba muri politike. Ubu rero umukino urashushe, ariko haribazwa uzotsinda ico kibanza. Ni ayahe makarata ariko arakinwa? Ninde azotahana itsinzi? Ndayishimiye arakunze gukoresha ikarata y'umwanya mu kwikurako abansi biwe. Mugabo umwanya ujana kuri 2027 uriko urihuta cane. Iyindi karata akunze gukoresha ni iyo gusinziriza abo bahanganye, akabereka ko yabahebye cyangwa se yabahebeye ibyo bibanza bakemera nk'abagabura itsinzi. nawe mumureke. Ingorane afise ubu nuko abo bahiganwa bamuzi neza, kandi imigambi abafitiye yose barayizi. Bose bahisemo rero kwiyorobeka ndetse no kunyinyurana nawe mu gacerere, baterekanye ko bamugwanya. Bati umpisha ko unyanka nkaguhisha ko ndabizi. Ngivyo rero ibiriko biravugwa mu nama nshingamateka. Amagambo yabaye amagambo. Abanyagihugu bararindiriye uzotorwa ngarongore inama nshingamateka, ariko biriko biranuganurwa ko Geras Ndabirabe Daniel ariwe ashobora kongera kuramutswa ico kibanza, nk'uko n'ubundi ariwe yahora aramutswa ico kibanza. Turabandanya dukora amatohoza tuze kumenya uwuza kuba yatsindiye ico kibanza mu nama nshingamateka, byose tukaza kubibashikiriza
ku buryo bw'idonido. Reka kandi mu makuru yacu tuyabandanirize mu ntara ya Cibitoke, aho mu Cibitoke murantunga. Reka tuyabandanirize kandi amakuru yacu kuko biriko biravugwa ku muvyeyi Donavine yari yagandaguwe, ariko abamugandaguye bagaca barengutswa imbere y'ubutungane, imbere ya sentare. Kuri ubu rero abari bagize ubwo bugizi bwa nabi barengukijwe imbere ya sentare. Bikavuga ko rero kuri ubu umwe yaciriwe umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, undi nawe agacirirwa umunyororo w'imyaka 10. Abo bose bagirizwa kugandagura uwo mukenyezi Donavine, kandi yarasanzwe ari n'umuhanuzi ku mutumba nk'uko amakuru dukurayo abishikiriza. Reka rero tuze tunyarukire kuri ibyo navyo nyene by'uwo mukenyezi yagandaguwe, duce tubaha intahe y'ivyo biriko biravugwa ngaho nyene mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'Uburundi. Reka gusa mbanze mbibutse mwibuke gufyonda suivre ndetse na partager, mutibagiye na s'abonner kugira muze mu babambere mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turashikiriza kuri munesha kuri yanyu mukunda cyane imwe Rudende ya Isange TV, chaîne iba iriko yabashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezeho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata bitandukanye. Reka romba ikaze mu makuru yacu, mu kanya araza kuba ageze uko kuko aya kanya tubaye tuyasozereye ngaha, turaza gusubira makuru araza kuba agezwe ko. Gusa rero mu makuru ku buhinga ngurukana bumenyi turabona bitariko biradukundira ngo duce tubashikiriza ibijanye n'amakuru y'uwo mukenyezi Donavine, urubanza rw'ikibirira ko nyene rwavugaga ku bijanye n'igandagurwa rya Donavine, aho rero yari yagandaguwe n'abagabo babiri, umwe yaciriwe umunyoro w'ubuzima bwe bwose, undi nawe agaca acirirwa umunyoro w'imyaka 10. Ku buhinga bw'ivyuma rero turabona ko bitariko biradukundira ko tubashikiriza iyo nkuru neza neza ku buryo bw'idonido. Reka tubararike ikorere ko turaza kubibashikiriza amakuru yacu araza kuba agezwe ko. Reka mbifurize rero kubandanya mugira ibihe byiza, nk'iwe gufenda suivre partager ndetse na s'abonner, ndetse mu vyone no kwiyongengera kugira muze murabona notification ziba zijanye n'amakuru tuba turiko turashikiriza gatanu ku kandi. Reka kandi mbashimire mwese mwari kumwe natwe mwadukurikiraga muri mu mihinga itandukanye igize igihugu cyacu c'Uburundi, abadukurikiraga bari nko mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania, Mozambique, Zambia, Zimbabwe ndetse n'ibindi bihugu byose bigize umugani wacu wa Afrika. Nabashe kudondora mwese, ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe. Reka kandi nshimire abadukurikiraga bari mu makungu ya kure mwese, ndabashimiye. Turasubira amakuru yacu araza kuba agezweko.